wanje ibintu biraryoshe cyane. Turifurije mwebwe mwese rero abarundi na cyane cyane abakozi n'abakoresha umunsi mukuru mwiza mu gihugu cyose cy'u Burundi. Uno munsi nta majambo menshi tuvuga kuko twaradushikirije ijambo rijaye n'uno munsi, kandi nkashimira cyane abamenyesha makuru ko abandanye barishikiriza kugira ngo mwumve ubutumwa nyamukuru uri muri iryo jambo. Ibikorwa rero bifatiye ku bumwe bituma igihugu gutera imbere cyane. Hanyuma rero tumaze kuba umwe duhuje umutima n'inama mu butandukanye bwacu ko mu Burundi nta n'umwe asa n'uwundi, nta n'umwe asa n'uwundi, nta n'uwungana n'uwundi. Ariko ubutandukane bwacu nibwo butuma tugiye hamwe dukora ibikorwa byinshi kandi twuzuzanya, maze hacabona iterambere. Hari ibikorwa byiza ibyo nibyo dushaka, kuko hari ibikorwa bibi. Ibikorwa byose nibiteza imbere igihugu cyangwa imiryango. Hari ibikorwa bibi biteza inyuma igihugu bigateza inyuma imiryango n'ingo, kuko hari ibikorwa byiza biteza imbere igihugu, imiryango n'ingo. Twijukira ibikorwa byo soko ry'iterambere ry'imiryango yacu. Nta gihugu cyo gutera imbere kidahereye ku miryango. Ibi tubona uno munsi abana ngo bite ngo bantu bikora, abana bo mwibarabara, ubusi n'abana n'abagabo mwibara n'abagore barimwo. Ivyo nivyabaho mu gihe kijanye n'imico yaranga imiryango. Carazira ko umuntu amara amazi umuryango wacu ufatwa ku mutima, bagaca bose bavira hasi ati mwene wacu ntabe imburakimazi turi ngaha, ko byari gitukisha kabara gatukisha. None umunsi usanga umuntu mwibarabara ari umwana wabise imyaka 10 ubundi 20 ngo ari mwibara kubera iki? Iyaba wa muco wo gwa ku miryango ako karanda nikaba kahari. Nicyo tumwe twafashe ingendo yuko twokwigisha ibijanye no kumenya igihugu, imiryango, ingo n'imico kama. Twaza twatanguye tuzobyigisha imyaka 2. Uyu mwaka 2017 gushika mwaka uza kwigisha icyo twise mu gifaransa moralisation de la société. Twasanze ibyo bintu ari nkenerwa cyane kugira ngo twubake kazoza. Abashakashatsi babonye neza yuko akahise nigahinduka, igihinduka ni kimwe gusa kazoza. Kazoza kacu rero nk'abarundi tugafata mu minwe no munsi kugira ngo twubake kazoza gakomeye gatandukanye n'akahise. Rimwe na rimwe usanga harimo ibintu bibi cyane vyatumye tudatera imbere. Uburundi ni igihugu gitunze, Uburundi ni igihugu gitunze.